bakunze mwese mudukurikirana kuri televiziyo yacu Ikiraro TV, turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mutumbereye. Turongeye kubaha ikaze kuri televiziyo yacu Ikiraro TV. Ubuhise twarababwiye ku vyerekeye ubwoko bw'ikiremwamuntu, ubwoko aribwo aho twabonye yuko umuntu wese asangiye ubwoko n'ubundi, ko twese dusangiye ubwoko kubera ukuntu umuntu aremye, kubera iyo ubonye umuntu urabona turi n'umuntu maze kuba ari umuntu dushobora kumusangira ubwoko, turi tukaja mu bindi vyinshi cane. No munsi rero reka turabe ingene abantu twese dusangiye ubwoko. No munsi tugire dusigure neza. Umuntu avuze ati abantu bose barasangiye ubwoko, nuvuga abarundi n'abanyarwanda n'abatanzania n'aba-Ethiopiens n'abanyamerika, aba-Australiens, aba-Européens, abo muri Aziya, yuko twese dusangiye ubwoko. Uno munsi televiziyo Ikiraro TV tugiye tuvyerekane. Wewe uri umuyapani nkakubwira nti wewe usangiye ubwoko n'umurundi, ushobora Umufaransa ndabwiye ngo asangiye ubwoko n'umutanzania, yohakana ati je ni umuzungu, Tanzania nawe n'umwirabure. Jewe ubu nyene ngerekane ingene abantu twese dusangiye ubwoko. Ubwa mbere tumaze kuvuga yuko umuntu asangiye ubwoko n'ubundi, turabe ibintu atari byinshi cyane, twokwerekana ibintu byinshi rwose tukarandagata, ariko reka ngaha muri kino kiganiro twerekane ibintu bitarenga 7 vyerekana ko abantu twese dusangiye ubwoko. Ubwa mbere umuntu ugira ngo abeho avuka yitwa umwana w'umwirabure yitwa umwana, umwana w'umunyarwanda w'umukongomani yitwa umwana, kumbure mu ndimi zabo umwana w'umuzungu yitwa umwana, umusore umuyabaga w'umunyamerika yitwa umuyabaga ko nyine, kuko n'umuyabaga mu Burundi twita umuyabaga, umutama aritwa ari umurundi, ari uwo muri Afrique du Sud, ari uwo muri Australia yitwa umutama, mugabo mu ndimi zabo naho kitaba ari Kirundi umutama. Turavuka twese, ico turagisangiye, turavuka twese. Umuntu amaze kuvuka aronka ibere, nta mwana n'umwe atonka ibere. Umaze gukura ukarengana iminsi yo konka ibere, urakenera kujya urafungura, urakenera bakugaburira, nta mwana n'umwe atakenera kugaburira. Ico ni ikintu ca mbere dusangiye. Umuntu kugira abeho aravuka. Hari ibintu bishasha bariko barazana ngo kuvukisha abantu mu buryo bwa none, aho imashini bakamuvugisha mu mashini. Ivyo n'ibisanzwe, bakoresha ivyo Imana yashize à notre disposition kugira ngo umuntu abeho. Dufata ariko umuntu kugira abeho avuka, ikintu ca mbere. Igira kabiri, turasangiye kubaho. Minavuga turasangiye kubaho, uronka ibere, urafungura, urakeneye kunywa amazi, urambara impuzu, urakeneye. Tubayeho kumwe, uretse ko hari uronka ibyo kurya bimeze neza cyangwa bimeze gute cyangwa ivy'agaciro gusumba uwundi, ariko urafungura n'ubundi agafungura. Ufunguye inyama, ufunguye umukeke, ufunguye iki, ufunguye ibyaje n'ibirenge cyangwa ibyavuye hehe, ubundi aba yifunguriye uduharage n'akajumbu. Mwese mwafunguye, n'ikimenyamenya wewe wakuze n'undi yakuze, n'ubwo hari abavyibuha cyane bari kubaronka ibimeze neza canke vyinshi canke ibiryoye gusumba ibindi, ntaco, ariko twese turafungura. Tumaze gufungura turakura, tukashika mu bigero, hanyuma ugasaza, twese tugasaza.
tuvuga twese dufise rusangiye kubaho. Ikigira gatatu, turasangiye amaraso. Uyu mubiri wacu uyu tubona twese dufise amaraso, nta n'umwe wokomeretsa ngaha ngo areke kuva amaraso. Umwirabura arava amaraso, umuzungu arava amaraso, umuntu mugufi arava amaraso, umuntu afite izuru rinini canke risongoye arava amaraso, wirabure wera umeze gute w'inzobe w'igikara mu kinyarwanda canke numbaze, twese turava amaraso. Bwa kane, twese tugira ivyankenerwa bimwe. Kiza kuri kimwe ca kabiri yuko dusangiye kubaho, tugira ivyankenerwa bimwe. Urambara impuzu, n'ubundi nta n'umwe atambara impuzu kiretse ushatse kutayambara. Uragira imbeho, ugize imbeho ukenera kwifungura ingindi canke iyindi mpuzu y'ikoti, nta n'umwe adashobora kumva imbeho. Urasonza, nta n'umwe adasonza. Uragwara, nta n'umwe adashobora kugwara, uretse ko haje uburyo bwo gushobora kwikingira indwara nyinshi, tukaronka incancu n'iki n'iki, ariko nta n'umwe atagwara. Twese tugira ivyankenerwa bimwe. Iyo bishitse rero mu buzima, ikigira gatanu, umuntu arahwera, umuntu arapfa, nta n'umwe adapfa. Umwirabura arapfa, umunyarwanda arapfa, umuzungu arapfa, uwo muri Amerika arapfa. Uvuga ati twe turakomeye, dufise ibintu biducungereye vyinshi, dufise imiti ikomeye, dufise amasikaneri akomeye, nta n'umwe adapfa. Umwe ashobora gupfa umunsi, uwundi agapfa ejo, umwe ashobora gupfa akiri muto, uwundi agapfa ashaje, umwe ashobora gupfa ari umusore, uwundi agapfa ari umugore canke ari umugabo asize abana bangahe. Umugabo ashobora gupfa asize abana babiri, uwundi agapfa asize batanu, uwundi agapfa asize abuzukuru n'abuzukuruza, ariko twese turapfa. Ico turagisangiye. Ubugira gatandatu, ubuhinga bwa none turahana amaraso twese. Ya maraso navuga ko dusangiye. Ubuhinga bwa none turahana amaraso twese. Navuze ko dufise amaraso amwe. Kumbure kera twebwe hano iwacu twaragerageza kuvura indwara, imiti y'ikirundi, imivugutano, meze gute, ariko ntitwari bwatore yuko umuntu ashobora gukora umuti akawutera mu mubiri we. Hari ababishoboye murabizi, hama barakora inshinge ku buryo umuti tuwucisha mu rushinge ukinjira mu mubiri, mu maraso ukagenda ubonyene mu maraso. Bigashika naho rero usanga uwo muntu turiko turavura yakamye amaraso yiwe yagabanutse, bigasaba yuko tumushiramwo ayandi maraso, atari umuti gusa, atari amazi canke atari amaraso y'uwundi muntu. Gutyo tukayatora kwa kanaka tukayashira kuri naka, akamufasha akabona kubandanya kubaho. Ikintu rero kirakomeye cane mu bintu nkeneye kuvuga ko vyerekana ko dusanga ubwoko, guhana amaraso ni ikintu gikomeye cane. Umwanya umwe ntiwo bitegera neza ingene umuntu mbe amaraso kugira uyatore umuntu aguma akomeye hanyuma uyahereza uwundi, numva ko ari ibintu bitoroshe. Amaraso kuyatora ukayaha uwundi ni ikimenyetso gikomeye cane. Ikimenyetso rero twebwe hano iwacu twaragihoranye kuva no kuri ba sokuru. Ntibahana amaraso nk'umuntu arwaye ngo amuhe amaraso, ivyo ntibabishobora, ariko guhana amaraso, oya si uguhana amaraso, kwari ukunywana amaraso, twe twacita kunywana amaraso. Cari ikimenyetso bakoresha mu kwerekana ko bunze ubumwe budacika. Kunywana amaraso si tumva ngo naka ngo ni kinywa amaraso, kunywa amaraso y'umuntu baba bashatse kuba umwicanyi, oya, banywana amaraso
mu kwerekana ubumwe mu kunga ubumwe. Ivyo vyagirwa imiryango ibiri, umuryango umwe w'umuhungu, umuryango umwe w'umukobwa. Abatama bo nyene babona ko bafise abana bakuze bishimaniye bati duhana abageni. Ko kera si nk'ubu umusore agenda abona umukobwa kwa naka hama akagenda bakaganira bakayaga ati je numva nashaka ko twokubaka urugo. Oya, kera batubwira ko umutama kanaka yaba afise umusore akabona ko akuze, hanyuma hakaba hari undi mutama kanaka basangiye ubukanywa nawe akaba afise umwigeme akuze ageze kubaka, hagira umwanya bakabiyaga bibereye kuri ka kango ati none burya kwereka ufise urya mwana akuze nanje nkafise ukuze burya twobahuza bakubaka hama natwe tukabana bamwana tukunga ubumwe. Ico kintu baramutse bakijenamye neza bagihuriza ko baca bagira sinye yo kwerekana ingene yuko bunze ubuntu budacika. Bagira gute? Bafata isorori ryiza, isorori bakarishiramwo urwagwa ruryoshe cane nk'isongo, hanyuma bagaca birasaga bagatora kakuma siniko kwa rwembe bakirasaga, nyuma akirasaga akaja ajojotereza utuma tw'amaraso muri kwa rwagwa kwa rukanyu, n'ubundi akaca yirasaga akaca ajojoterezamwo nawe, hanyuma bagaca batora imikenke bose bagasoma. Ico gihe baba banywanye, baba bunze ubumwe. Nuvuga ko jewe nanyoye amaraso yiwawe nawe wanyoye amaraso yiwanje, turanywanye. Nuko kitari ikintu coroshe kwemera kwirasaga umubiri wawe ukagukomeretsa amaraso ugashira mu rwagwa mu rukanywa, hanyuma uwundi akirasaga hama mukanywa mwese. Ico gihe nta ibigwara bifatira mu bintu vy'amaraso ngira ntivyari bwaze ntivyari bwaboneke. Sinari uno musi batubwira hari indwara zifatira mu maraso za sida zande, oya ico gihe ntizari bwaze, ariko zishobora kuba zariho bakaba batari bazizi, ariko urumva ko cari igikorwa gikomeye cane co kugira ngo bunge ubumwe. Uno musi twarateye imbere navyo tugikora. Sinzi wewe uri kurumviriza video hamwe umugenzi wawe cyangwa wewe n'akanaka yuko hamwe ushaka ubumwe mugafata amaraso yanyu mugashira mu misorori, ari urwagwa canke ari fanta canke umutobe bivanye n'ivyo wemera kunywa, ngo waba utora umukenke ugasoma uzi ko hagiyemwo amaraso ya kanaka, ubwo twobishobora? Tuzoshobora? Uno musi sinibaza ko twobishobora na gatoya, biragoye. Cani baza ngo hakunyamuza indwara canje no kwanduza indwara mumva ko bigoye, ariko jewe ndemeza neza yuko ico gikorwa tugikorana uno musi ca kintu bije kuvuga guhana amaraso. Mu Gifaransa bacita transfusion sanguine, guhana amaraso aho umuntu agwara ari ku musego, hanyuma bigakenerwa ko bamuha amaraso y'uwundi muntu. Barafise ikintu ukuntu bayapima bavyize, abantu babijejwe bakabona bati naka yoha ku maraso n'akanaka bahuje groupe sanguine, ico je nka je navyo nzi. Ico gikorwa reka rero tuciyumvire uno musi, turiko tuvuga ubwoko. Murazi abantu ibintu vy'ubwoko, murazi abantu barakebana mati wewe uticanye ubwoko wewe toka uticanye ubwoko. Ariko iyo haje kiye gikorwa wewe urarwaye uri ku musego, batoye yuko baguha amaraso y'undi muntu. Ajya amaraso umuntu abare mu mbari abantu bamaze kubibona kiye gikorwa, abantu bamaze kukibona. Ajya amaraso mbega abayanditse ko yuko ari ay'umuhutu, reka tumaze kujana mu Burundi, abayanditse ko aba ari ay'umuhutu canke ari ay'umututsi. Hanyuma murabibona jewe naratanze amaraso nkiri muri secondaire incuro 3 kandi zinarengeje incuro 3. Nayatanze mu kugira ngo ndabe ko
baza kwandika ko baza kumbaza ubwoko bati buvuze ubwoko buhe kugira tuze tuyahe umusangi bwo voilà ndavyo nabonye inshuro zitatu hama barambara ko nkomeye maraso tisinize imenya ngo bayahaye kanaka ntavyo nzi ncangira ikibazo rero ni naco ngire mbaze mwebwe hashobora kuba harimo ushobora kuba uri docteur kanaka ushobora kuba uri inde kandi kwibarize wewe igihe wari kuravura umuntu kanaka hanyuma bigasaba ko bamuha amaraso igihe cyose ubaye docteur ubaye umuganga umaze uri muganga urigera ubona umuntu akubaza ati nyakubahwa docteur aya maraso uzanye banza stop banza uyapime ndabire ko ayo kuje n'umutu ndabira ko ari umutu gutyo n'ubyanjye akaba ataraye umutu je ntiyashire uramaze kumva umuntu umwe akubaza ikibazo nk'icyo cyane warumvise ubundi akuvuga ati docteur jewe n'umututsi aya maraso uzanye banza yampimira urabe ko ari umututsi akaba ataraye umututsi n'uyanshiremo uramaze kuronka umuntu umurwayi umwe akubwira gutyo nupima gusa ukaraba ko usanga yuko bihuje na groupe usanga yiwe hamaje umutera hamubona agakira reka rero ndababaze n'abahutu bangahe muri buno Burundi nibaza bamaze kurokogwa n'amaraso y'abatutsi hajya mu bitaro hajya n'abama bangahe b'abatutsi bamaze kuja kwibaruka hama bakavirirana cyane bigasaba ko babaha amaraso bagasanga babahaye amaraso y'abahutu kandi bagakira kandi bakonsa abantu babo neza bagakura n'uno munsi batabizi ko bahawe amaraso y'abahutu mugabo ushobora gusanga ageze hajya hanze abona umuntu ameze gutya na gutya ngo wabona ati wari umuhutu wehicaye Kenya wehicaye ikingo byatuma amaraso yagira canke uvuga ngo n'umuhutu yabona uvuga ngo n'umututsi bya Kenya byatumara mu gihe ariwe yamuhaye amaraso cyagihe yari ku musego ya maraso yatanga yahawe bamutamakazi kana kumwe inakuca mu isebukwe igihe yarayakeneye agira cikane wacha muye w'amana wawe yagwara cyane akarimba bakamuhereza amaraso we warutse ngo umututsi umwana bakaja muhereza amaraso y'umuhutu ubona byuzi kanaguma komeye none uwo muntu ashobora kuguhereza amaraso uri ku musego hanyuma ugakira uwo muntu musangiye ubwoko ntuze we uhakana ko umuntu mudasangiye ubwoko ariko mvuga mu birabure hano mu Burundi wacu mbega igihe aya maraso ndabona abazungu bari hano mu gihugu iwacu abashinwa abafaransa abongereza n'amazi igihe wararene iwacu amaraso twayatanze bayapimye ariko akomeye mbega bayamushizemo araye mwirabure ntabaho cyangwa babanza kuba ati ndayo maraso akaba ari mwirabure ntiyashiremo yapimye sura ko arayamore mbega bo bashaka gupima amaraso y'umwirabure bakabona ko atandukanye n'ay'umuzungu atari ibyo hambavu y'ibyo umuzungu ntabyarana n'umwirabure babyarana umwana aho tubazi babafise umwirabure w'umukobwa cyangwa umuhungu bakabyarana n'umwirabure w'umuzungu cyangwa umukobwa mu Burundi wacu ibyo baba bigira basubira tuno tuko turigira n'abahutu n'abatutsi muzi bubatse babyarana n'abana umuntu mudasangiye ubwoko mbega ikintu mudasangiye ubwoko mu byarana umwana wewe reka tubishyire mu ngiro reka dufate inkokokazi cyo dufata n'isuguru y'impene tubishyire mu cyumba kimwe tubibanishe ibi bintu nibyabyara umwana bizoba bisangirwa ibintu ntibizige byara umwana n'umunsi wa rimwe mbega byo byara bizobyara umwana bizota amagi ibikunda cyane dufata isake dufate n'impene byara dufate isake tubibanishe n'urukwavu bizoba mu ibyo bintu bisangiye ubwoko bw'abantu umutu nabyara n'umwirabure nabyara n'umututsi ntabyo murabona ubu ntabwo dufise ngaha ibintu bivuga nongera nshimira cyane mbere wanashaka abarundi bacu bagerageje kumurwa uruhome umututsi babanye kabubatse ubwo barenganye ubuja bwo kugendera mu bintu by'intanzi bisagira mvura bunamo
tubahamagarira mbere wanashaka kuzoza baragira aya matemonyaje nk'aya nyene kugira ngo dukire iri shano kugira tubikure mu bana bacu muri Burundi bwejo. Nico gituma mubona ikintu ndakihagaze cane ubwoko navuze neza abantu bose ko basanga ubwoko kubera ko dufise ivyankenerwa bimwe dusangiye amaraso turahana amaraso turavyarana abana ikintu kirakomeye cane uba mugufi ba muremure mugufi na muremure bavyarana umwana barebare gusa bavyarana umwana abandi inzobe bose bavyarana umwana abirabura uwirabura n'ufise inzobe baravyarana umwana umuzungu n'umwirabura bavyarana umwana umushinwa n'umurundi baravyarana umwana turafise uburorero umurundi n'umunyamerika baravyarana umwana turafise uburorero basangiye ubwoko murasangiye ubwoko mwese iki ikintu gisanzwe cane nikimeje kuvuga ko tuvyarana abana twese nahigiriye ko tuvyarana abana twese navuze nti icerekana ko dusanga ubwoko turavyarana abana ufashe ibintu bidasangiye ubwoko ntibishobora kuvyarana impene ishobora kuvyarana n'inkoko ikunda impene ntivyarana n'imbwa birabonana ko atari ubwoko bumwe ntuzigere ubona isuku y'impene ikireza guhiga imbwa ngo yurireko ibihunda ntuzigere ubona ishuri y'inka ija kurondera intama ngo yurire n'ibikunda irabona iki kintu cyangwa ari umuhutu ararondera umutuzikazi kenda biti ni benshi cyane tuzi umuhutu aravyarana umututsi murabizi umuzungu ararondera umwiraburikazi bakabana kandi bakavyara umwana mwiba vyipfuje kuvyara umwana baravyara umwana ibi rero ibintu indwi si ibintu vyinshi twari kwerekana ibintu vyinshi kugira twerekane ingene abantu basangiye ubwoko bwabo bw'Imana navuga ibi bintu ndakeneye ko iyi video muyihanahana muyihe n'abandi nuzogira ico yobivuga ko ashaka naduhinyuze azogira ico acenca bivuga nabaduhinyuze ingene abantu badasangiye ubwoko ngaho rikageza hano video yabaye ndende cyane ndabashimiye ko mwayikurikiranye ndabasabe ukaburi mushasha ugire subscribe ngaha hasi cyangwa sonde kuri s'abone ababinakunze uyitsangize n'abandi murakoze muhizagirwe. It's hard to breathe but that's alright. Hush.